Mwiteka n'umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane babiriko biravugwa ijya nino mu gihugu, hoba muri politike ndetse no mu bindi bisata bitandukanye, ariko ahanini tukaza kugaruka kuba biriko biravugwa ku bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva umugambwe CNDD-FDD dushitse ku butegetsi. Amasezerano ya Arusha benshi bavuga ko ari yashikanye CNDD-FDD mu gihugu, mbere uva kwitwa umuhari uba umugambwe witabira amatora y'umwaka w'2005 wegukana intsinzi. Amatora yakozwe n'abagize inama nshingamateka ico gihe. Perezida Nkurunziza niwe yabaye perezida wa mbere kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, ndetse Hussein Rajab nawe niwe yabaye umunyamabanga mukuru wa mbere w'umugambwe CNDD-FDD kuva bashize ku butegetsi. Mu mwaka w'2007 nyuma y'imyaka 2 gusa haragaragaye kutumvikana kudasanzwe hagati y'uruhande rw'umukuru w'igihugu ndetse n'uruhande rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ico gihe icuka kiba kibi, mbere umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ico gihe Hussein Rajab yinjizwe iboro rikuru rya Mpimba. Mu mwaka w'2010 naho hagaragaye kutumvikana muri bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD biturutse kwagomba guserukira umugambwe imbere mu matora y'umukuru w'igihugu. Petero Nkurunziza yaraserutse ari ku rukuru rusigara ruri mu bagize umugambwe. Mu mwaka w'2013 nibwo ibintu vyatanguye kunyuka, aho hatangura gukorana amanama adasanzwe cane yiga ku kibazo c'ingene Petero Nkurunziza ariko apanga kwiyongeza ikiringo ca gatatu. Ikiringo ca gatatu carakweza ibibazo vyinshi cyane mu mugambwe CNDD-FDD, mbere bituma bamwe mu bahoze bari kumwe ku rugamba, abagwananye, abagendanye bahinduka abansi ku rugero rudasanzwe. Bamwe baritwa abansi b'igihugu, abandi bari mu bibanza bihambaye mu nzego z'ubutegetsi, iz'umugambwe ndetse n'iz'umutekano mu gihugu. Mu gihe abandi rero bariko bahungira hanze y'igihugu cyane bivuye ku ntureka zabaye mu mwaka w'2015 biturutse ku kutumvikana kwabaye hagati ya Perezida Nkurunziza ndetse n'abandi batifuza kwitoreza ikiringo ca gatatu, ariko nabo bagatangaza ko abasigaranye na Perezida Nkurunziza bari bamwiyorobetse ko nabo bari bafise ikindi bamutegurira. Mu mwaka w'2015 nibwo hatanguye impfu zitangaje cyane ku bategetsi bakuru muri CNDD-FDD. Mu mwaka w'2015 waruzwi cyane ko yari igihanganye mu gihugu c'u Burundi, General Adolphe Nshimiyimana yarashwe mu gatondo ka kare. Ico gihe yari mwibarabara ryerekeza iwabo w'abantu. Urupfu rwa General Adolphe Nshimiyimana rwaravuzwe ko vyinshi, mbere binavugwa ko rwari rwateguwe n'abari mu butegetsi. Ni mu gihe mu mwaka uheze ubwo bariko bibuka Adolphe Nshimiyimana, umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Nderakobuca ubwiwe yivugiye ko ari mu bantu banyuma bavuganye na Adolphe Nshimiyimana mbere yuko araswa canke se yicwa. Hari kandi ikindi hakurikiye impfu z'abandi bategetsi batandukanye, harimwo abo mu nzego z'umutekano ndetse n'iza politike. Mu mwaka w'2020 nibwo habaye urundi rupfu rwatigishije Uburundi, n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Benshi bakavuga ko Perezida Nkurunziza yoba yarahawe ishano ryavuye mu gihugu ca Tanzania. Ivyo yanavugiye mu rubanza rwa Rengiyome Bunyoni, bivugwa ko uwitwa Muhuzi w'umupfumu ariwe yoba yarahawe iryo shano kugira ngo arihereze Perezida Nkurunziza. Ivya Perezida Nkurunziza vyaravuye mu myaka Evariste Ndayishimiye nawe amaze ku butegetsi, haragiye hagaragara ukutumvikana hagati y'abari mu butegetsi cyane mu mugambwe indani. Gusa dusubiye inyuma gato cyane ku rupfu rwa Nkurunziza, biri mu bitavugwa ko rumwe n'abategetsi batandukanye muri CNDD-FDD, mbere benshi baterera ko ivyo Evariste Ndayishimiye akora bakavuga ko n'ubundi nawe yoba yaragize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ico kandi kikaba kiri no mu vyama biteza icuka kibi hagati y'ibihangange ngiyo hageze ku kurondera ukuri hagati yabo cyane kucishe Perezida Nkurunziza. Mbere no mu rubanza rwa Bunyoni ivyo vyarakweze ibara.
hari inkuru zagiye zirashikirizwa benshi bibutsa bikuru bikuru mu byaranze amasaha ya nyuma ya Petero Nkurunziza imbere y'uko acikana. Muri ivyo hari ivyatangajwe ukungena umuvugizi wa leta w'ico gihe Prosper Ntarurwame yasohoye itangazo rivuga ko umukuru w'igihugu yahitanywe n'ihagarara ry'umutima. Aha abarundi bagumanye amadidane ku cahitanye umukuru w'igihugu wabo, ntibigeze bagacira imvo za Ntahogwamiye zavuga ihagarara ry'umutima. Iyi mvo yari kumvikana mu gihe vyari kuba bishoboka ko umuntu apfa umutima ukabandanya gutera. Hari bimwe mu bihangange vyo muri CNDD-FDD vyoba vyarasavye ko ikiziga ca Nkurunziza gikorerwa ibipimo vya autopsy kugira ngo hamenyekane icamwishe, ariko urundi ruhande rw'ibindi bihangange vyateye ivyatsi ico ciyumviro. Umukenyezi wa Nkurunziza nawe yoba yarahanuwe na bamwe mu bihangange ko yosaba ko ikiziga c'umushinga nahe wiwe gikorerwa autopsy, ariko nawe aravyanka. Ngo birashoboka ko Deniza yatahura ko ari hamwe yoneteza asaba ibipimo yoca nawe ahasiga gatwe. Kuri iki kibazo ca autopsy, Denise yigeze kubwira ikinyamakuru BBC Gahuza ko atabipimo vyari bikenewe kuko ngo umugabo wiwe ntiyaca azuka. Denise arashobora kuba ngari mu bakenyezi baciye ubwenge cyane nk'uko benshi bamushingira intahe. Ngari hamwe Denise yari gushaka ko ikiziga c'umushinga nawe gitegerezwa gukorerwa ibipimo atabangutse ngo abivugire mu nzira ahunga, nahiga ko yari guca yicwa n'isanganya ry'imodoka nk'uko bikunze kugendera benshi mu bategetsi nga mu gihugu c'u Burundi aho impfu zabo zitwa amasanganya. Akarorero akaba ari umushikiranganje Gabi Bugaga. Denise burya nawe ngo yarazi neza ko umugabo we yari amaze kwanka akatari gake k'ibiziga vy'abandi bantu bikorerwa ibipimo vya autopsy. Bamwe bati ese koko hoba hari ibimenyetso vyari bihasanzwe vyerekana ko Nkurunziza yoshobora kugirirwa nabi? Iki ni ikibazo kigoye cyane kwishura. Nimiburiburi iki ni ikibazo cogeragezwa n'umuryango w'amaraso, inzego zazijejwe umutekano w'umukuru w'igihugu canke abandi bategetsi bari barakadasoka n'umukuru w'igihugu. Ico bikoze hari bimwe mu bimenyetso vyamenyekanye tuja kuvuga muri iyi nkuru. Hari kandi n'inkuru tuzobageza ko ku ntahe zikomeye zagiye habona zivuye ahatandukanye kandi zikaba zizewe cyane. Hari amakuru avuga ko Nkurunziza yahitanywe na coronavirus. Ku ruhande rwa mbere, Nkurunziza yapfuye mu gihe hari haheze umwaka isi itewe n'ikiza ciswe COVID-19. Ishiramwe rikurikirana ivy'amagara y'abantu ku isi ryari yaramaze gutera akama abategeka ibihugu guhimiriza abanyagihugu babo guhana imetero hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba iminwe kenshi gashoboka. Izo ngingo hamwe n'izindi OMS yazisohoye kubera ivyigwa vyari vyakozwe n'abashakashatsi kuri ico kiza basanze iyo coronavirus yandukira biciye mu mpwemu canke gukoranako. Mu Burundi rero Nkurunziza yararahiye ararengwa ko adashobora guhimiriza ingingo z'umukoroni mu gihugu ciwe. President Nkurunziza yari asanzwe kandi amaze imyaka ine adacana uwaka n'ibihugu vy'abazungu kubera icuka cyo mu mwaka w'2015. Tukabibutsa ko mu kiringo cyose c'imyaka 5 umukuru w'igihugu atigeze afata urugendo hanze y'igihugu gushika naho atinya no kugendera ibihugu vyo muri Afrika. Ni gutyo rero iyo ngingo ya OMS yayiteye ivyatsi. Nkurunziza yavuga ko izo ngingo zitazigera zubahirizwa mu gihugu ategeka ngo kuko Imana ntiyari kwemera ko ico kiza cinjira mu kirere c'u Burundi. Umukuru w'igihugu kandi yaranagwanije izo ngingo gushika naho atangura gucurika izina agafukamunwa mask kakitwa agahomberamunwa. Abarundi baratinye kwambara ivy'umukuru w'igihugu yamaze kwita agahomberamunwa kugira ngo babe baramaze kabiri, naho bari bafise ubwoba ko nubundi iyo virus nayo izohava bahitana. Abarundi nibo bafise imvugo ngo ico banka nicubona, kuko mu gihe Nkurunziza yari ku musegi Karusi umukenyezi we nawe yariko aratora mitende mu bitaro vy'i Nairobi muri Kenya aho yaragwariye ikiza ca coronavirus. Kuba Nkurunziza yarafashwe n'ingwara mu gihe umukenyezi we nawe yariko avugwa coronavirus vyaratumye bamwe bahera ngaho mu gukeka ko umukuru w'igihugu yoba yahitanywe na COVID-19. Hakaba kandi hari n'inkuru zivuga amwe makuru yagaragaye mu bipimo vyo kwa muganga. Harandi makuru avuga ko Ndayishimiye azi vyinshi kwishano ryahitanye Nkurunziza. Ku rundi ruhande harabavuga ko Nkurunziza yoba yahawe ishano. Ibi bibaye ari vyo bica vyumvikana ko atankeka yari hawe n'abakeba biwe. Dusubije amaso inyuma tukaraba bakeba Nkurunziza yari afise mu mpera z'ubutegetsi bwiwe twobashira mu migwi ibiri. Aba mbere ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Aba baronsaho bamuca bari gushobora kumwikiza.
ariko iki gisa n'ikitagira inguvu kuko bisa nuko abatavuga rumwe nawe atanyungu bari bagifise mu rupfu rwiwe kuko yagwaye uwuzomusubirira yamaze kugabirwa insinzi ya Rwasa nk'uko benshi babivuga. Vyari vyaramaze kumenyekana ko hari hasigaye igihe kitanashika iminsi 60 ngo Evariste Ndayishimiye arahirire kurongora igihugu, ariko no kugira ngo Ndayishimiye nawe yikekwe ko yoba yaragize urara mu rupfu rwa Nkurunziza bisaba ko hobaho ibimenyetso vyo kwerekana ko yari afise inyungu mu rupfu rw'uwo yagira asubirire. Nuko kuri Ndayishimiye womengo nta bimenyetso vyerekana ko bari basherekanye kuko Nkurunziza yaramufashije kwiyamamaza, barazungurukana Burundi bwose basigura abanyagihugu imigabo n'imigambi ya Ndayishimiye. Eka vyaranaboneka ko ata kibazo cyo kubisikanya ku butegetsi cari kuzohaba kuko Ndayishimiye wenyene ubwiwe yarashinze intaye kukungene Nkurunziza yamutumye ko iyo bakajana n'umukenyezi we maze Sogo akabasengera basabira ku Mana kugira ngo baze baroranirwe mu mabanga mashasha bwaca binjiramo. Ariko naho mwumva ngo vyasa n'ivyera ntivyari vyera ngo de muti gute. Ndayishimiye azirikana na ntaryo ko atariwe Nkurunziza yashaka ko yitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 kuko Nkurunziza yari yishakira Pascal Nyabenda. Iyi ni intandaro ya mbere yatuma Ndayishimiye yumva adatekanye mu mutima. Ndayishimiye ngo yarabona ko naho Nkurunziza amwereka umutima mwiza atoshobora kumufata nk'inshuti y'ukuri. Hari ikindi kintu rero cyateye ubwoba Ndayishimiye ku buryo ashobora no kuba atafungura bija mu nda canke ngo ajyama asinzire nk'uko bamwe mu basesanguzi babivuga. Muti ivyo ni ibiki? Nkurunziza yari yarateze imishibuka myinshi ariko akaba umwe muri yo wari uteye ubwoba. Nkurunziza yari yaratoje itegeko rimugira imboneza y'amaho Guide Supreme du Patriotisme. Iri teka rya Nkurunziza ububasha bwo kuba ari we aguma arongoye inama nkuru y'inararibonye muri CNDD-FDD ko batanga ingozi yambaye zari kwigira zifatwa mu gihugu canke muri CNDD-FDD atabanje kuzemeza guhabwa umunsi mu kwezi kwa Mukakaro buri mwaka kugira ngo ashikirize ijambo Barundi nk'imboneza y'amaho mu gukunda igihugu hamwe n'ibindi tutovugira ngaha. Ibi Ndayishimiye rero yaravyihweje arabona neza ko azomukuru w'igihugu atahataniye n'umukwe wo kundaro. Ndayishimiye yoba yaratahuye ko Nkurunziza ariko ava ku butegetsi atabuvuye ko canke ko agiye atagiye. Ibi vyo kuva ku butegetsi mu mayeri nkaya abafaransa bavyita présence dissimulée. Ningaha rero abarundi bahereye mu gukeka ko Nkurunziza ashobora kuba yafyeswe na Ndayishimiye amuzijije ko kugenda atagiye. Iki cyuko Ndayishimiye yoba afise uruhara mu rupfu rw'uwo yahora yita Sogo naco gifise amahirwe menshi cyane nk'uko benshi ishikiriza mu ntaye zikomeye zizoshigwa habona na bamwe mu bavuga ko bafise izo dosiye ndetse banayaze n'abari begereye ubutegetsi bw'ico gihe. Hari kandi vyinshi mu vyatowe mu bipimo vyo kwa muganga ko Nkurunziza yarakiriko aravuga hamwe n'ivyavuye mu matohoza yigenga yakozwe ku kungena umwisi yoba yarahawe ishano. Nkuko twabigarutse ko imbere mu vyikekwa ko vyahitanye umukuru w'igihugu Nkurunziza havugwa inkuru zitandukanye kuko hari abavuga ko Nkurunziza yoba yarahitanywe n'ikiza cya coronavirus bafatiye kuko umukenyezi we yari karavugwa iyo ngwara mu gihe umushinga ntahe wibaremvye agaca sandaba. Hari izindi nkuru nazo zivuga ko yoba yahawe ishano abivuga bagafatira ku cuka kibico bacari hagati yo muhisi n'umusubirizi wiwe. None hagati y'ivyo bibiri rero ni caye vy'ukuri cishe Perezida Petero Nkurunziza. Mu kugerageza kwishura kuri kino kibazo turaza kwifashisha amwe mu makuru yashizwe habona n'amashirahamwe atandukanye ari mw'ishiramwe Focode rirongwe na Pacifique Ninahazwe hamwe ni Radio RPA irongwe na Bob Rugurika. Kuvyatangajwe na Pacifique Ninahazwe mu makuru yashize habona mu mwaka w'2025 yavuga ko yashoboye kumenya amakuru ku bipimo vyo kwa muganga vyakorewe mu bitaro vy'Ikarusi aho Nkurunziza yaragwariye. Pacifique akavuga ko abaganga bamaye amakuru bavuga ko Nkurunziza yatowe coronavirus imbere nyinshi cyane. Hari umuntu ngo yahaye umuco Pacifique ku mayobera y'ukungene umunsi umugwayi yari karatora mitende ari wo yaciye afira ko bukwi na bukwi. Uyo yavuze ko umugwayi yakoze amakosha yo kwambura ivyuma bimufasha guhema mu gihe cyazira kikaziririzwa. Ico gihe rero avyambura ngo yoba aragiye mu bwiherero niko guca yinaga hasi acaracikana. Intaye kavuga ku kungene yacikanye kubera kwiyambura ivyuma vyamufasha guhema. Nikaba tuyibaha uko Pacifique Ninahazwe nawe avuga ko yayihawe igiriti. Jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure ariko gifise uburyo bukwiye.
umaze kuremba wagira ikibazo cyo guhema bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateur, cazira kwambura respirateur. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambura respirateur yawe waca wumva umerewe neza mu mubiri ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Ndavyo ko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze numva bihuye cane n'ivyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema, nayo mpamvu ku munsi w'Imana igenekerezo y'indwi ruhesha umwaka wa 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu, ariko nkuko navyumvise ico bamwambise cari gifise akagozi kagufi cane ntivyashobora kwiyunguruza acambaye. Aho kuwa mbere rero mu gatondo Perezida Nkurunziza yarerekanye kuja Murantunge yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe acarambura kimwe kimufasha guhema agenda mu cumba carimwo toilette. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba gwariyemwo bagiye bumva urwamo ngogi. Umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kijya cuma kigufasha guhema mu minota idashika n'itatu, oxygene iraguheramwo yose. Iheze kandi ucucikana ubwo nyene. Niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashika aho yaguye yari yamaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakora ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho batuma ko vyihuse umuganga w'umuhingi Bujumbura banamuha indege y'akajugujugu imujana Karusi, ashitse abonye ko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati mushikiranganje ko wewe uri umuganga ntubona ko umuntu acikanye kera, mushaka mumuvunagura imbavu ngo muriko muramufasha. Aho hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Uti jewe ndemeza ko yishwe na coronavirus. Bob Rugurika we akavuga ko Nkurunziza yishwe ahawe ishano. Umuyobozi w'iradio RPA Bob Rugurika yatangaje mu mwaka wa 2023 ko Nkurunziza yishwe n'ishano yahawe n'abamwegereye. Rugurika yavuze yuko yatohoje idonido ryose kukungera mu isi yahawe ishano, ariko atangaza ko hari ivyo adashobora gutangaza ubu kumvo z'umutekano w'amasoko yamuhaye amakuru. Ico bikoze Rugurika yaradomye urutoke ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ari we yararongoye akagwi kateguye guhitana Perezida Nkurunziza. Amatohoza ya Bob Rugurika akavuga ko ishano ryazananye mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu ntara ya Mwanza. Amatohoza ya Bob Rugurika yahavuye kandi yunganirwa n'ivyavugiye mu mburano z'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni ku caca kugerageza kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete. Bunyoni yagirizwa ko yari kajana aje inama n'umupfumu Emmanuel Ntikazoheraho mu ntara ya Rugi batazira muhuzi mu ntara ya Rugi yahahora kugira ngo amwicire Ndayishimiye. Bunyoni mu kwiregura kwiwe yemeraga ko yaganiriye n'iyo mupfumu, ariko akavuga ko atariko amutuma kwica Ndayishimiye, ahubwo ariko ashaka kumutohoza ko uruhara yoba afise mu rupfu rw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Icatangaje benshi uyu mupfumu ntiyigeze arengutswa na sentare kugira ngo abazwe kubimuvugwa ko. Abarundi baciye batahura ko uyu mupfumu afise uruhara rukomeye mu rupfu rwa Nkurunziza, narirya bivugwa ko asanzwe anavyemerera. Abantu baranibaza ingene umupfumu Emmanuel aboneka nk'umunyagihugu asanzwe yari gushikira umuntu wo ku rwego rwo hejuru k'umukuru w'igihugu, kandi Ndayishimiye mu gihe bitaboneka neza ingene wo kwisanga hari aho bahuriye. Benshi rero barumvirije uko intahe zivuga ku coba carahitanye umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi aho bahagaze bagiye bashira habona. Tubanze twibutse ko benshi mu vyo bavuga atamakuru bashoboye gutohoza ku ruhande rwabo. Benshi kandi bafise amakuru yandi ashobora kunganira ya canke ngo ayavuguruze, ariko benshi bakaba bafise inyota yo kumenya neza na neza hagati y'ishano na coronavirus kimwe mw'ivyo co bari co cishe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ibipimo vyo kwa muganga biremeza ko umugwayi yari afise coronavirus. Ibi tuvyita ukuri kuzuye, ariko amatohoza ya Bob Rugurika yakemeza ko Nkurunziza yishwe n'ishano. Nibi navyo tuvyita ukuri kuko vyavuye vyunganirwa n'imburano za Bunyoni, aho yagirizwa ko yari kayimpembo umupfumu wa Ndayishimiye kugira ngo azomwicire, kandi uyo mupfumu azomumwicire, kandi uyo mupfumu akaba yarasanzwe yemerera ko ari we yishe Nkurunziza bitumwe na Ndayishimiye. Tubona ko naho hari amakuru adasa ku cahitanye Nkurunziza bidasigura ko harimwo amwe atarayukuri. Hobaye harimwo amwe atarayukuri yaba ayo makuru bwayo avuguruzanya. Nta hantu na hamwe kandi ayo makuru abiri avuguruzanya.
benshi rero bagatahura ko Nkurunziza yanduye coronavirus yongera ahabwa ishano vyose bimukoranirako. Benshi bakanakeka ko uwamuhaye ishano yoba yakoreye ku makuru yari kavugwa ko umukenyezi we yoba yari ku musego kubera coronavirus. Ngo birashoboka ko abategura kwaka ubuzima Nkurunziza biyumviriye ko hari amahirwe menshi ko bahiga gatwe nawe yari yaranduye ico kiza kubera umukenyezi we yari ayigwaye. Birashoboka cyane ko abateguriye umugambi rero baciye bawihutisha kugira ngo coronavirus cyangwa se COVID-19 binishano ryabo bizomugangize icarimwe abure isanganirizo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe cyangwa se abone niba utarafite ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Na nimeshi turiko turabategurira ni mu mwanya ntimuze gucikanwa aho hari dossier idasanzwe nanone tugiye kubageza ko cyane ivuga ku rupfu rw'amwe mu bajyango bakimwe mu bihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse naco giteje uruhagarara rudasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuri ubu. Fyonda subscribe rero kugira ngo uje uba mu bambere bashikirwa n'ivyo tubageza ko Numpuza TV Imana iba hezagire.